Bakunzi mwese ba JCTV turasubiye kubaramutsa tubana mwiriwe muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro byacu by'inkino cyane cyane twisunze abakinyi bamunyoye bakinye kera. Uno munsi twaramutse turonka umutumire wundi umushinga ntahe na y'Uburundi Michel. Niyo Michel agira twibwire atubwire ngena yakinye umupira kuva ari muto gushika agire mu myaka yo gukukuruka agikina icyo bita le football actif. Ubu yakaba ageze mu gukina bimwe byo kuvuga ku gusanasana amagara muri club corporatif. Akaba ari rero yace yiyungana bagenzi we bo muri yashira hamwe rezami rigira umupira w'amaguru w'abahumure bakongera bakagira n'ibintu imigambi yo gufashanya umuntu agize ibi canke ibindi bimushikira. Rero umushinga nahe Michel ndakuramukije mahoro neza. Ego me Michel na y'Uburundi wewe utubwira muri kahise kawe ubije mu mupira uba bitanguye gute n'ubuto bwawe? Ngiye mu gutanga umupira tangu umugwi w'abakiri bato muri Mbakade tangu muri Etoile Rouge yari ikipe ya Sport Dynamique muri Etoile Rouge menyereza muri première division muri Sport Dynamique cyangwa natabye ya mbere yari ya Inter FC. Mbere kwinjira nagize ubwoba ko nabwo mbere nje gukina muri narinda ndinjira cyangwa mbere muri Inter FC mu match kuvugo cyembandanya nyine muri equipe ya Dynamique gushika neze kurere yanje. Okay, uvuze yuko wakinye muri Inter FC mbere kuja muri Sport Dynamique canke wagumye muri Sport? Nje sinigeze nyine muri Inter FC utanyo match ya Sport Dynamique twakina na Inter FC. Niyo match yawe ya mbere muri Première Division? Ego ni match ya mbere yanje natangiye muri Première Division. Watanguriye muri mu mucanga ukomeye urumva na equipe y'igihangange cyane niho bagize ubwoba? Ego nagize ubwoba kabisa ko urabona tumuke muri Première Division kuko muri equipe ubwoba cyane rwose. Nabona yarinze ninja match ayezi mbega burya poste yawe wakunda kurusha izindi yari ndazi ko ushobora guhindura mugabo iki poste yawe yari bisozo byose nigeze menye poste yanjye nakora kuri numero 9 mu ataka. Ego me hanyuma mwarakenanye n'abakinyi benshi babaye barwanya utubwira ngo yamwe mu bakinanye n'ibibanza bakinamo ko nawo numengo nka Michel nako Captain Paul n'abandi abo mwagonganira kuri numero 9 cyane. Bisanzwe je kuri numero 9 nakina na Mortine na kuri 10 na kuri 7 ani yakina kuri 11 na Pascal Kaka yakina kuri 8 Maxime Chuchu yakina kuri 6 notre officiel de la Champions Bayingana Yusufu Mugori Yusufu Mugori Simon yakina kuri defense Lwangaisha yakina kuri defense Dodo n'abandi bashoboka neza amazina aziye kinisha no gushitsa tutabonana shibaragiye handi hafu. Ego Michel urumva rero wakimbye equipe kijya gihe canyu hariho amagumi gukomeye kandi wavuze Inter FC hariho igitabo cyitwa Tusamba Tumengo namwe muri Sport Dynamique mwishira mu migwi ingahe ikomeye muri championnat y'Ubujumbura kuko yari y'Ubujumbura gutsambira bisanzwe equipe yatuangira cyane yari Inter FC yatuangira cyane rwose mu mpira twakira na Bata umupira joye gishwa abantu benshi rwose ngo batatapara na kwitsinda ushikaho bavuti Dynamique mani equipe ikomeye kandi turayubaca rwose. Turufise umumenyereza witwa Bernard Mudagi aratwatera byumushimishije cyane rwose kandi tukamupira umeze neza cyane rwose umupira ukunda abantu benshi. Match Dynamique
abantu niba bakunda gutaha match itarahera bataha match yeze ko batashe match itarahera no twatsinze 1-0 twaragombora kandi turatsinda n'ikindi cya kabiri. Ubwo urakoze mwakina ngaha kuri stade ntoyi itagira amadimension manini cyane mugabo yari yo stade bifite mu Burundi. Ndibuka ko nanjye nta match ngira ngo mwakina ntaza kureba ko nari yajya kusemje umwana ariho niga. Rero Michel urumva mwe mwakinnye muri equipe ikomeye wowe igihe watatambura muri dynamique ukayikuriramo igihe dynamique yasohoka na 2023 wari bwayishike mu cyangwa muri deuxième division igihe basohoka baje muri Brazzaville je singiye ni mushasha mu equipe abandi baragiye ngo tugira no mission menyere natanda menyere bagenda bakabasanga iyo umuntu akuravye n'ubu muri n'umwaka uya je ndakuravye ibintu kina mu kibuga ndi kumwe n'abandi bakuze ari n'abakiri bato bakibasha naho nabo nyene bakukurutse je nkabona wigenza neza muri gusumba benshi cyane ubifise n'ingahe mushinga nayo Michel burya bononotsi zijya nguvu burya buhinga ufise butigeze yo kuvirira ubukeshiki imyaka ingahe burya bukomeze ubukeshiki je nibaze ko ujya ku discipline y'umuntu biza no kujya amakare kama excès y'inzoga cyane gutembera cyane kugira chaque fois imyimenyerezo je mu bisanzwe sinigeze mbe mu pré musarimo none entraînement tous les dimanches on est en train de si c'est le musarimo si bien entraînement dimanche on a conseillé ikintu gikomeye cyane rwose mu buzima bwacu na mana entraînement iminsi yose cyo gutuma gushikamo maîtrise abantu ndacayifise presque ibike byose by'umupira byose presque ndacayifise avant j'étais nakina kuri attaque ngabo ubu naraye les postes nsingira kuri défense c'est kuri 3 cyane kuri 2 ngo nka maîtriser kibazo cya neza nkakina neza burya umukinnyi wigeze gukina burya ubandanye ugira forme gusa ufise c'est le mec qui nous donne qui il souffle endurance ni nguvu bon aussi c'est technique ubona nk'impira technique urayamana igihe cyose kandi ukayisaza je peux dire vraiment vous je n'abana qui va tout faire en 20 35 30 ans alors arabi ko je nyina nabwo tupira mu majeni nimpe umeze neza kubera iki namamana ni entraîneur sinigeze ndeka n'umuswarimo kandi n'ibyo gutembera cyane sinashira imbere ibintu by'inzoga sinashira imbere ibintu byo gutembera ambiance sinabishiramo cyane rwose ndishira mu mpira dimanche chaque fois gushikubu kiretse ngo peut-être aho none ushobora kuzakira mugabo nkumeye je dois kuzakira umupira dimanche isosi urafite imyaka 60 rero bon c'est 67 ans mon fils au bout gushikubu mugabo Shimimana vraiment ndashimimana kubona ikima imbuzo kwasha kwiruka mu kibuga n'abandi ndashimira kandi amana mandese miso sime byose bizi yego cyane nobwira abariko baradukurikira yuko uyu mushinga nawe Michel ngira ngo adasaba n'imisa numwe ko jewe ndamubona mu misa mbere w'Imana kenshi umuntu ufatira mu ya mbere je niho namaze kubona katari gake ni ukuvuga wowe na discipline no gusenga byose birajana. Bon, normalement, je n'ai pas mis ça en béré, je me côté mis ça au Japon. Quand mis ça en béré, il faut que problème comme Eric, il y a une douane pour que ça entraîneur. Là où il a déjà mis ça kabiri cyo yatatu, namba c'est un petit peu il y a comme entraînement. Tu connais pour mis ça en béré, c'est à 6h, donc il mis ça 7h30, c'est 8h, tu les prépares, tu vas au kina. Urakoze. Hanyuma turabye rero mu bihe byanyu equipe yari nziza twebwe ko ari muri zitatu za mbere turabye igihe ca Inter Vitalo Sport Dynamique nyuma ya peut-être haza nka za Prince Louis n'izindi mugabo mwe ari muri zitatu za mbere birabuze guhamira insinzi gikombe buri mwaka ndibeshe cyane ni normal hari equipe Dynamique kaba Vitalo Jenze kipiza cyane rwose n'ibintu bitangajije ni
Equipe Dynamique niyo yatanguye gusohoka imbere y'izindi ekipe zose mu Burundi mbere y'uko kujya muri Brazzaville Equipe Dynamique yasohoka n'izindi mu Burundi Dynamique niyo yatanguye gusohoka ego hariho igihe mu gisirikare gihugu utanguye kudurango inkino za kivandimwe ko ntibashotse baja muri competition za Afrika y'Afrique Nation ntibashotse bayinjiramo barabanza kurondera imigwi ibihugu canke amaklube yo hanze kugira bimenyereze wewe warigeze utuma ko mu gisirikare gihugu kugira ngo bagupime bongera bapime umugwi wacu ngena wifasha kera bitwa votour umuntu witwa intamba wewe utubwira igihe wayinjiyemo bisanzwe je ninje muri ekipe yitwa votour ninje muri gisirikare gihugu kigiye twatuzikira match bugano n'umugwi w'Ubushinwa urize kuzino bakinaga kuri stade ya Kira ya stade y'Ubushinwa intwari tukinira muri Ubushinwa bitsinda bibiri kuri kimwe naho tugira match locale n'itfumu tutsinda kubwo natangukira muri national yitwa Butumwa shika bayita inama ari nk'imwe muri yo tukina hanze tuza kina mu Uganda kina mu Rwanda tuna muri Ethiopia tuna muri Somalia tuna muri Egypte tuna no mu Bushinwa tuna yo kuzima kenshi twagiye kinayo jera mu nkino muri 2009 kandi aho nyine sinava mu kibuga nasize igitego yari marchance kono bakitokina mu yizeye ko neza sinzi igitego vuba pa Nous étions dans le Léopard au Gabon. Nous avons bien sûr battu 2-1. Mais c'est vraiment nous voyons qu'il y a une chance. On est au l'équipe nationale du Burundi. Il connaît quelque chose qui va nous Leopard yo muri Kongo. Leopard muri Kongo. Kigiye baravuye mu mahigama n'amakuru de monde kasa. Na kane mu 74 gutyo bavuye mu Dimonde. Yego hari muri zone 5 muri Gabon. Yego. Hanyuma wewe wagiye kukuruka ugahagarika ibyo gukina muri Première Division muri Equipe Dynamique ungana gute? Wari bwarambigwe wari bwarubi Bonjour, nous voyons que le prix là, il y a bon une vierge qui est même si il y a jamais une plus de temps. Il y a une mutima c'est que tu n'as quand c'est une ngoye je m'oblige à prier là une prière muri société là une prière programme c'est avec comité mbana nyabina ari yibutsa cyanje kwishikuru nyina arano gukina n'abakira kandi je n'ikiciro batangaje neza kandi se aho dutukira n'abandi bose bambona uko bakina baratangaje iski ishobora ikindi gishikuru muzo kandi bose barahebe mugabo umwana n'iki Yego n'ingabirano z'Imana mugabo harimo na discipline kugira bivuze ukwitwara neza mu minsi yose ukicungera hanyuma mushinga na Michel ibyo turumva ko bize kariyeri nziza wareretse akarero keza abandi mu nzira mbega ubu yaturabye nivuye mu mupira w'uru uzumva nk'umwana w'imyaka 31 yarahagaritse ndarashaje ikindi yubaze ko hari iki cyuba carahindutse kugira ngo abana b'ubu bakene umupira kandi bafise tara ngako kazona barahagaritse barahebye kubgawe bya bituma nini ndibaza yuko ubona abakinnyi batarambaye umuntu ukora discipline office izo mshozo nuko ubu bashyira amafaranga imbere yo gushyira umupira imbere umukinnyi w'ubu atamusa amafaranga ashobora mo kera twebwe ntitwabonera amafaranga twarakina ko gushika ubu umupira uracatugurisha neza aho umukinnyi w'ubu n'umukinnyi wa kera cyangwa se sico kimwe
umukinnyi w'ubu aba kariyeri afite nka 20 ans 25 30 akaba yahevye akaza yukira mu makipe corporative azokina n'abatama kandi atanga imyaka n'ibintu bitabaho kera tuba umupira kera mu mukinnyi w'umupira afite 30 ans akaba umupira cya 35 akawuheba amuti ndeke abandi bakine je ahanje nashikana ngabo ubu c'est pas comme ngakira cyo gutuma umupira w'uwo tabia tension cyane cyane tabia nziza ikindi naco n'ubu n'abarorerezi bagekora umupira bagakata umupira uhari wakira ibarade umupira sinzi bituma vuga bukera abantu barabura n'ibiti bo muri muri stade barakunda abantu bakina c'est pas le cas tuzi gituma kweki ku mafaranga imbere ariko yegusha umupira imbere uta ubu no ofise tu yo kuja gukina hanze kera n'abantu tuto dufise mwiza iyo dufise tu mwiza izo ofise ubu tuto dufise kera tuto kera ngabo chance dufise ngabo ni ofise chance ngabo chance yabona exploiter c'est le problème exploiter cyo ni ngorane fise ubu bashaka amafaranga imbere uri gushira egome Michel wowe waramaze imyaka itari mike uri mu cicaro gikuru kina neza mu bikomeye mu itatu ya mbere yo mu Burundi hari ikintu cakubabaje ku mutima kirakusinzikaza mu kino muri match uri mu komera bisanzwe je sinigeze nshakura ikina mu Swahili ni uko nakina na bintu sinakina mukino na ndabona natia contact ezuma uko natia contact uko nativa kumeretsa ubundi cyangwa sinakina nishavu nakina neza football fair play nakina nishavu mupira nishavu ni jana ukina fair play icyakuryoheye naco ubyuti kiransumbira byose muri kariyeri ndende nagize hari umunsi wa mengo ndi mu bintu mu bihe bidasanzwe kubera umunezero wari wabaye ikirenga hari habaye ngiye je musanzwe ikintu kinezera gushikuru neza gushikuru ishimana kuba afite neza ishimana kuba afite ubuzima bwiza ese ninde mu buzima simbura icyo gifuza cyo gufite ndakironka ngorane nakibuze naho ngorane ubona ko nzashima urumana kwaze nk'iyo match mwakinye na Congo Kinshasa yari ikomeye cyane bavuye muri kubyinira canke iyindi match celebre mwarakinye mwakinye mu match menshi match ya equipe nationale hari ama match ya Sport Dynamique ahubwo uti uwo munsi twara imyizirewe birenze uko byari bikwiye cyo bisanzwe champion nga mu wacu muri Sport Dynamique twebwe musanzwe twese abafana bon après match ko umuneze twa dufise ko kudakimpa neza n'abantu badushimira na mwezi wa twaraneze bacene goshe kurusha twaraneze bacene yana kinezera abakinyi umusanga bavuga vuba makinyi football moderne yatunzira cyane gose twagiye gushyira jini buka igihe twakina na France bikina inka ya stade ya FIFA twakina France buka bigeze ko membre wa France cyesararaye yacumbariye yana mu bwoneza ujya ukina na France yamaze kubitsinda 3-0 tuna muri mi-temps 3-0 mutsinze 3-0 abakinyi mu kibuga twikura tubwira coach tubise gato tuvugana coach atusabina Bernard tubigumana tuvuga les joueurs tuje muri deuxième mi-temps plus sur 3-0 kimunyese abakasikiye tuje mu kibuga twakinye match mushika tugomba tuwa bia 0 mushika dutsinda na 4-2 inatatu kuba umunezero president afise yitoshamya abera umudamu yamusabye yamwiti no ntahagufite shira umubwira ati ngondo kumutaha ufata taxi ufata lift rimenye ingera njara bakinyi banje ne maka president yari de bureau cyara agenda ngo umunezero president afise
turagiye mu mvuga y'abamambre tubona n'abamambre turi kunezerwa kuko uyu munezero abakinnyi benshi batashe kare kuri kunezerwa turataka gusa y'abamambre turanezerwa turagiye icyo nico kintu cyerekana umukinnyi ko akunda ekipe kandi football agukunda ibintu by'ambiance y'umuntu w'urushi ibintu ruke umwanya kuri pepe y'indi nuko rero uyu mushana naye akaba ari witwa nayo Burundi Michel umukinnyi wa kera kindi mu sport dynamique akaba nubu akikina kandi akina neza bitangaje nabo bangana ngira ngo hoba hari inkumu canke abamwegereye gato abasare baba makasiruye bari ruhande yiwe bagomba kumushikira mu myaka mugabo ariko arakina ntiwo muha imyaka afise murabune n'ubunonotsi bukerebutse rero uyu mushana twatumushimiye cyane kuko twitangiye kaduha ikiganiro twadushimiye n'abakunzi ba JCTV badukurikira